Haleluya, haleluya. Icyubahiro kibi cya Kristo Yesu, kandi Kristo Yesu abagirire neza. Ndugi kandi kubasengera kugira ngo ikiganza c'Imana kibakorere ibyiza. Iyo ubwiza bw'Imana bushitse, ibyiza by'Imana biraboneka, kandi ijambo ry'Imana ryinjira ryateguye inzira kugira ngo aho Imana ivugira imitima y'abantu ibe mu muco. Nicyo gituma nizera kugutwi kose kurwo kuranyumviriza kuri mu bwiza bw'Imana kugira ngo gushobore gutahura ano majambo ngomba kuvuga mu ncamake kubijanye n'aya makuru Yesu yivugiye. Yesu avuga mu gitabo ca Matayo igice ca 12 mu gice ca 12 umurongo wa 43 ati imwemu ihumanye ivuye mu muntu atagira amazi irondera uburuhukiro ikabubura. Uyu ni Yesu avuze ngo imwemu mbi iyo ivuye mu muntu. Yesu ayegeje kwemeza yuko imwemu ihumanye ishoboye kuba mu muntu. Avuze rero ngo iyo ivuye mu muntu, ariko naho yoba mu muntu Yesu kandi yemeje yuko yovayo. None ivayo gute? Icyambere daimoni zivayo mu izina rya Yesu. Icya kabiri ndaza kukikubwira uko tubandanya twiga kuri ano majambo. Icya kabiri ikavuga iti iyo mwemu mbi ishoboye kuvuga, bisigura ngo Yesu yemeje yuko ifise umunwa, kuko ikivuga cyose gifise umunwa. Iti reka subire mu nzu yanje navuyemo, yashitse igasanga igaragara ikubuye iteguritse. Iyi daimoni rero ivuze igiye ikarondera ikibanza ikakibura, ikivuga ngo reka subire mu nzu yanje. Biratandukanye. Imvugo ya Yesu yavuze ngo imwemu mbi ivuye mu muntu, ariko iyi daimoni nivuga ko igomba gusubira mu muntu, ahubwo ivuga ko igomba gusubira mu nzu. Mu nzu nahanukana ko umuntu ataha igihe yaruye ahandi mu bikorwa bitandukanye. Mu nzu nahanukana ko umuntu aruhukira. Bisigura ngo iyo umuntu ariko afise ikibanza abadaimoni babamo, bamubona nk'izu nziza, kandi umuntu wese arazi kugwanira inzu yiwe kugira ngo nayivemo. Nico gituma umuntu ari possessed cyangwa umuntu ari abadaimoni aba mu bintu bituma abadaimoni bagumana umwidegemvyo. Ikintu kidufasha no kubitahura ni iki, ngo igarutse kubera ko igiye kurondera irabura ikibanza, imenyereye kuba mu muntu, ngo igarutse igasanga hashashe hateguritse. Daimoni isasigwa niki? Daimoni isasigwa ivyaha, daimoni isasigwa ibinyoma, daimoni isasigwa cyane cyane kutizera, kuko uyu nyene Yesu yitwa umubiri, abadaimoni bakita inzu, muhemu yera ayita ingoro. Muca mumva ko rero ari byiza yuko wocika ingoro, kandi ikiri mu muntu nico cemeza orabasatarabaye, nico cemeza ico yakiriye. Umuntu rero iyo arimo bazimu abafise connection na Satan, ariko umuntu arimo muhemu yera abafise connection n'Imana, igaca igenda ikazana izindi mwemu ndwi zirusha ububi, zikinjira zikahaba. Ivya nyuma vy'uwo muntu bikazorusha ivya mbere ububi. Niko bizoba no kuri iki gihe kibi. Yesu yemeje rero ngo ivya nyuma vy'uwo muntu bizoba bibi kubera ko daimoni yamugarutsemo. Bisigura ngo ibibi bikorwa mu bantu byinshi bikorwa nabo ba daimoni, ariko wibuke ngo daimoni ivuye mu muntu iragenda. Burya ikigenda cyose kifise amaguru, ngo ikibwira ikintu cyose cibwira gifise ubwenge. Bakundwa, nari nkeneye kukwibutsa yuko ubwami tugwana nabwo, ubwo Paulo avuga ngo abo tugwana nabo sabe inyama n'amaraso, ni ubwami bw'abazimu bazi neza ivyo barimo, bashoboye kuvuga bakagira inama, kuko yagiye kuzana izindi ndwimbi. Aho rero ngomba kukubwira ivyicaro vy'abadaimoni nibiki. Ivyicaro vy'abadaimoni vya mbere ni ukutamenya. Abantu batazi ukuri ni inzu z'abadaimoni, abantu badakijijwe ni inzu z'abadaimoni. Ndiko mvuga amajambo kubera iki? Kugira ngo ubuzima bwawe buve mu kutamenya, buve mu gusunikwa n'impemu ziko zigusunikira mu vyaha no mu vyago. Iyo twinjiye rero mu kuvuga kuri ibi, shoboye kuvuga byinshi. N'abantu bazi ko umuntu akora ama deliverance, umuntu abayeho gikorwa cyo kwirukana abadaimoni. Abadaimoni rero bitirirwa amazina y'ibikorwa bakora. Nico gituma Yesu yigeze kwirukana daimoni avuga ngo abadaimoni y'ikiragi sohoka. Bisigura ngo ikibi cyo daimoni cyakora n'iryo ryari izina ryayo. Iyo umuntu ari mu busambanyi rero abafise daimoni y'ubusambanyi. Iyo umuntu afise ikinyoma abafise daimoni y'ikinyoma. Bibiri ivuga mu gitabo cya Luka 1:74 ngo Imana izodukiza amaboko y'abansi kugira ngo tuyihimbaza atabwo. Abo bansi na badaimoni b'ubwo ba l'esprit de peur. Bakundwa benedata, birakwiye birakenewe ko dukizwa, birakwiye kandi birakenewe ko tugira ubusabane na Kristo. Abambere batarakizwa ndabahamagariye gukizwa, ariko bamaze gukizwa ni byiza ko tugira ubucuti, ukunywana na Kristo. Bya jambo namavuga ngo iyo tumwakiriye akatuba zatalabon, iyo tumwakiriye akatubamwo nico gihe daimoni ashoboye kwinjira. Birumvikana nawe yuko ata daimoni yoza kwinjira aho Yesu yibereye. Iyo Yesu rero wamugize icicaro, iyo Yesu wamuhaye icicaro, menya neza yuko abazimu batabagifise ikibanza ku buzima bwawe. Mvuze aya majambo kugira ngo ndakwibutse nimba Yesu ubwiwe yavuze ngo impwemu mbi iyo ivuye mu muntu, Yesu yari yemeje yuko bishoboka ko abadaimoni bicara mu muntu. Ndakwibukije ko baticara mu muntu gusa, kuko bashoboye no gutabwa mu ngurube. Bisigura ngo bashoboye kwicara no mu bikoko. Bene data bakundwa, reka ducike territoire ya Yesu, ducike
Ijambo rya Yesu ducike aho Yesu yumva ko akwiye kuba. Icyubahiro kibi cya Kristo ahejeje kugutahuza byo ndakubwira. Menya neza ko kuri ndiko ndavuga niyo ntango yo gutabagwa kwawe, kandi uri kuratabagwa egiye kuri mu gutaburwa butabazi niko wewe wogira ubusabane n'uwo mwami w'abantu. Ndaguhezagiye mu izina rya Yesu. Ndasabye ngo Imana igutahuze, ikwemeze, igushoboze kugira ngo urushatarabaye, kugira ngo ubuzima bw'intsinzi winjiyemo bw'ubusabane na Kristo buguhindure. Nta kindi cyo uhindura ubuzima bwawe kiretse kuvuga aya majambo uti mwami Yesu ndagwaye kaze, mwami Yesu ndakwimitse, mwami Yesu ngwinumbemwo unganze ungenze ukushaka. Aya makuru rero ko aje ahinduye ubuzima bwawe, nawe ugende uhindura abandi. Ndakwibukije yuko Yesu ashoboye kuza ku munota wari wose. Ikiza kimuzanye nukuza gutora abiwe. Mubi wanyu mu muryango ari abataramenya Kristo, mwe mu bana ari abataramenya Kristo, nawe Bibiliya ivuga ngo wizere umwami Yesu we nabo mu nzu yawe bose muzokizwa. Suko Bibiliya ivuga ngo baca bakizwa kubera ko wakijijwe, ahubwo Bibiliya irisiri yuko udashobora kwakira ubuzima nk'ubwo ucuceceka. Yari kwiteguriye kucuvuga ubutumwa. Imana idushoboze kugira ngo abacu n'abatwegereye tubabwire amakuru y'umunyanazareti wiswe umunyagihugu kandi yaronye n'ijuru. Imana yo mu ijuru ibahezagire kandi abadayimoni babangamira bacecekeshwe n'ubushobozi bw'izina rya Yesu. Amen.